Abanyagihugu muri zone ya Nyakabiga no mu nkengera zaho bavuga ko ikibazo c'umuyagankuba cabaye akananira abahinga kuko ubonetse umara umwanya rumara. Uyu munyagihugu muri iyo quartier avuga ko umuyagankuba ushobora kumara amasaha menshi utabonetse. Akabazwa n'ingene urongoye �𝐍𝐈𝐘𝐎 atasIba kuvuga ko ubu umuyagankuba ugiye kuboneka mu gisagara cose. Ariko amatara ku magenda wowe yacitse saa moya gushika isaha ntaragaruka turageze n'ukuri bane mu kazi atandukanye rero ngenderamo ni ukuvuga ko abdeni nibo wa 𝐍𝐸 amaze kuvuga yuko amatara agiye kuboneka mu gisagara cose akaba atazose gucika ahubwo acacika muri ico gihe nyene yabivugamo. Muri kino gihe rero uruhombo ni rwishi ku basanzwe bakora akazi gakenera umuyagankuba aho bamwe ibintu vyabo bica vyononekara abandi nabo akazi kagahagarara. Barabamwa barabasudira barabadandaza amata barabadandaza inyama barabakora imishatsi y'abadamu ibintu vyose bikere mu canwa abantu ari bakoresha mu canwa ugasanga biri ubusa baraye ubusa kuko ntibaba bakoze. Ivyo biruko mu gihe haheruka kugururwa urugomero rwa 𝐺𝐺 bivugwa ko ruje gufasha gukemura ibibazo vyari bimaze igihe bihanze abanyagihugu bijanye no kubura umuyagankuba umwanya wari wose.